Tekana umunezero ntangereye vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari no yanyu Muhuza TV. Uyu no mwatiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka niriko ariko aravugwa mu gisata ca politiki kandi gihura n'igisata c'ubutungane, kandi nanone kikaza kugeraho gihurira n'igisata c'imigenderanire y'u Burundi ndetse n'igihugu ca Tanzania. Turaza kugaruka ahanini ku vyaranze umunsi w'urubanza wa mbere wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni, aho kandi anaraye yagirijwe ko yasavye Tanzania kumufasha gutembagaza President Varisito Ndayishimiye. Urubanza rwa General Bunyoni na bagenzi we rwaratanguye ejo kwigenekerezo ya 27 Rusama mu mwaka wa 2024 mu gice cy'iyungururizo muri sentare Ntahinyuzwa. Nkuko vyabaye bwa mbere, urubanza rwabereye mu iborero rikuru rya Gitega mu ntara y'Icese rirongowe na Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Ivyavugiwe muri urwo rubanza ahanini bitandukanye cyane n'ivyavuzwe mu rubanza rwa mbere, yoba ibibazo yoba inyishu za Bunyoni vyose birasa cyane n'ivyavuzwe mu rubanza rwo muri Munyonyo umwaka weze w'ibihumbi 2023. Kimwe kandi mu vyo General Bunyoni yisiguye ko nuko mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye yasavye ngo Tanzania kumufasha. Hano Bunyoni yarayasubiriye kwibutsa ko CNDD-FDD ikorana cyane n'umugambwe Chama cha Mapinduzi canke CCM utwara igihugu ca Tanzania. General Bunyoni akavuga ko yarondere cyane Reverendo Ndikuriyo kugira mutume kumuvugira muri Chama cha Mapinduzi aramubura, aca rero aca kuri umwe mu bakomiseri ba CNDD-FDD witwa Emery kugira amuhera ubutumwa Reverendo Ndikuriyo, ariko asanga siho ari. Turaza kugaruka mu zindi nkuru ku bibazo bikuru vyahavugiwe. Muri ibi vyagiriji no muri zinteguro harumvikanwe ikintu giteye ubwoba cyane. Bunyoni ariko arashira ahabona kurusha n'ivyo bamwagiriza. Uburundi busa n'ubutwarirwa muri Tanzania kugeza naho abategetsi bakuru mu bagoye batabaza umugambwe Chama cha Mapinduzi ngo ubaje hagati. Iki kintu cizwe neza ngo gishobora kuvyara icaha gikomeye ku bategetsi b'u Burundi. Birakenewe rero ngo kwamenyekana neza ingene abatwara Burundi bahabwa amategeko na Tanzania. Kimwe mu bintu bitangaje ni umuvuduko urubanza rwa Bunyoni ruriko. Ku munsi w'ejo gusa General Bunyoni yarayejeje kuburana ivyaha indwi yagirizwa, bibiri muri vyo yabiburaniye mu mwiherero, akaba ariho icaha cyo kugerageza kuganagura umukuru w'igihugu akoresheje amangete be n'icaha cyo gutuka umukuru w'igihugu ngo ni vuvuzera be n'uwamusubiriye mu bushikiranganje bwa mbere Gervais Nderakobuca ngo ni impene. Sentare Ntahinyuzwa kandi ntiyashatse ko abari ngaho bavyumva uko bimeze. Bunyoni we yarasavye ko vyose bivugwa ku mugaragaro ariko baramwankira. Ugundi yaburanye ejo haheze ni Colonel Destino Bamfumukeko, bikaba bitegekanijwe ko uno munsi aburana Colonel Desire Amahoro be na Kome Niyonsaba yahoze ajejwe inyubakwa za Bunyoni. Atagindutse rero imburano zirashobora kora ziheze uno munsi nyene. Nkuko ngo vyari bimeze mu rubanza rwa mbere, biboneka ko ingingo zizofatwa muri urwo rubanza zamaze gufatwa. Ibiriko biraba bimeze nko guheza ibwirizwa gusa. Abacamanza ngo ntibagira inyota yo kumenya vyinshi kuba biriko biravugirwa mu rubanza nkuko tuza kubigaruka ko mu nkuru zacu zitandukanye. Muri uru rubanza kandi General Bunyoni yavuze impamvu yahunze urugo rwiwe. Igihe ahagarikwa muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, Arengiyome Bunyoni yari yinyegeje mu gace ka Mubone muri komine Kabezo mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu, niko parake nkuru ya Bujumbura yatangaje. Kuri uyu wa mbere rero uyahoze ari umushikiranganje wa mbere yasiguye imvo zatumye ahunga urugo rwiwe, ico yita gukinjura ku buhinga. Yabivuze atamucamanza abimubajije. General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga arongoye igendereza ry'u Burundi yari yakoranije abasirikare bakuru abaha itegeko ryo kunyica. Lieutenant General Silas Ntigurirwa, umuhanuzi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisirikare mu biro vy'umukuru w'igihugu, yarabimbwiye, niko Bunyoni yamenyesheje. Yabandanije agira ati kuko nari nzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango, abantu bambaye umwambaro wa gisirikare
abamugandaguye bakaba batigeze bafatwa, nkamenya n'iganagurwa rya Darius Ikurakure mu biro bikuru vya gisirikare. Ivyo vyose vyatumye mva muhira ndahunga gisoda. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye igendereza ry'u Burundi akaba n'inkingi ya CNDD-FDD, ndetse na Lieutenant Colonel Darius Ikurakure bose bavugwa mu gatotezo ngo kagiriwe abatavuga rumwe na CNDD-FDD, bose bari bahoze ari abaroberi nka Bunyoni. Uwa mbere yatewe igisasu kwigenekerezo ya kabiri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015, uwa kabiri kandi yicwa kwigenekerezo ya 2023 Ntwarante mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu biro bikuru vy'intwara miheto z'u Burundi mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura. Kuri uyu wa mbere uyahoze yari umushikiranganje wa mbere kandi yibukije ko yahaye amafaranga y'agaciro Bob Rugurika, umuyobozi wa RPA, iradiyo ivugira hanze y'igihugu kuva ituriwe inyuma y'igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi vyanse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yashimangiye ati naraguze amakuru ariko Bob Rugurika ntiyigeze abo mugenzi wanje kuko ndazi ko ari umwansi w'umugambwe wacu, umugambwe nagwaniye imyaka 10 mparanira demokarasi. Harabaye kandi ngo gusakwa kudasanzwe ku munsi w'ejo. Abantu batari munsi ya 70 bariko barumviriza urubanza kuri uyu wa mbere, bari bagizwe na bamwe baturuka mu mugambwe CNDD-FDD bari barungiswe kugira ngo bigire abariko barumviriza urubanza. Umwe mu bigenga baje Bunyoni, bamwe mu bamenyesha makuru, abakozi bigendereza, uwiserukira umurwi CNIDH ndetse n'uwaserukiye inama nkuru y'ubucamanza. Nimba abari bitavye bategetswe gukura impuzu nk'uko vyagenze kuri Jo Yakimana kugenekerezo ya 22 Rusama, yaragiye kuramutsa se wiwe nk'uko vyashikijwe na Pacifique Ninahazwe uharanira hagati y'akazira muntu ari mu buhungiro. Basatswe cyane gushikaho bategekwa gukura n'ibirato. Nta kintu na kimwe cari cemewe muri iyo nyubakwa yabereyemwo urwo rubanza, niko vyabonywe n'abashinga intahe bavuganye na kimwe menyesha makuru vyandika inkuru ndetse kinakora ibiganiro bibera mu gihugu c'u Burundi. Nkuko twababwiye, urubanza rurabandanya kumvirizwa kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Gusa mu nkuru zacu turaza kugaruka ku yandi makuru atangaje y'ivyabereye mu rubanza rw'uyahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, General mu gipolisi Alain Guillaume Bunyoni. Mu yandi makuru ngo hari ingorane canke intambara mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Uho vyita intambara ngo niyo bayihenze, abakozi ba leta bashobora guhembwa abatevye cane. Mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi havugwa akajagari kadasanzwe, ibigiye gutuma umushahara w'abakozi ba leta kuno kwezi kwa gatanu ushobora gucererwa cane. Nkuko benshi bavyibuka, haraheruka kuba rusansuma rw'abakozi ba leta. Muri rusansuma basanze hari umurwi munini w'abakozi bashika 1600 bahembwa badakora ndetse batabaho. Muri bo harimwe abarenga 1504 bo mu bushikiranganje bw'indero. Haciye rero hafatwa miliyoni hafi 700 yari kuri konti y'abo bantu. Abo imishahara yabo yaciye hagarikwa. Ivyo vyakozwe n'umushikiranganje umushasha w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Reka tubanze twibutse kandi ko mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka umushikiranganje yahahora Deo Rusengwa Mihigo yari yavumbuye urutonde rw'abakozi 132 bahemberwa kuri konti imwe muri banki. Aca yikeka ko abakozi batabaho. Yaciye rero agirwa ko ahagarika imishahara y'abo bakozi nyuma y'ukwezi kumwe. Rero mu kwezi kwa Rusama uwo mushikiranganje nyene yaciye ahagarikwa imishahara y'abakozi bahembwa buri kwezi imishahara 2 canke irenga iciye kuri konti zidasa. Ico gihe kandi yaravumbuye urutonde rw'abakozi bavutse mu myaka y'1930 bagoma bahembwa bisigura ko bari bafise imyaka irenga 80 bitwa abakozi ba leta y'u Burundi bironkera umushahara ukuri kwamye. Abarundi benshi rero ntibamenye ko ayo manyanga yahora akorwa n'akarwi k'abategetsi bo muri ubwo bushikiranganje. Tuzobigaruka ko mu nyuma. Akarwi bivuga ko kamaze kwigarurira ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi nk'umurima wabo, bakora ivyo bashatse. Ngo bama rero bishira intonde z'abakozi batabaho, amafaranga agasohoka bakishirira ku mufuko. Umutegetsi umwe muri ubwo bushikiranganje atashimye kamenyekana yatuyagiye ati harya iwacu umwe wese abafise amazina y'abantu yishiriye ku rutonde bahembwa batabaho. Byose rero bipfira harya kuko intonde turungitse mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta nizo bakorera ko mu guhemba.
Inyuma rero yaho ayo manyanga ahagarikiwe, ako karwi ntivyakaguye neza. Umushikiranganje mushasha Venuste Muyabaga wewe ntariko yoroherwa. Ka karwi k'abategetsi kaciye gashavura cyane kuko bagatesheje ayo mafaranga kahora kanyuruza. Ibiherutse gushika muri ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi n'akamaramaza, reka navyo tubigarukeko. Amakuru twatohoje nuko kakarwi k'abategetsi kahora kanyuruza ayo mafaranga gaherutse guhagarika logiciel canke se ubuhinga bwa none yahora ikoreshwa mu guharura gukora intonde imishara y'abakozi ba leta bahembwa buri kwezi. Nguko babikoze ntibiramenyekana, navyo tukazobitohoza ko cyane. Gushika ubu nta kintu kiriko kirakorwa muri ubwo bushikiranganje. Indwi zibiri ziraheza atagikorwa. Intonde z'abakozi ba leta za kuno kwezi ntizirakorwa kubera ako kajagari. Ivyo rero bikaba bigiye gutuma abakozi ba leta bashobora gucererwa cyane guhembwa umushahara wabo w'uku kwezi kwa Rusama uyu mwaka w'2024. Gushika ubu ugiye mu bushikiranganje, muri ubwo bushikiranganje bakubwira bati subira inyuma, ivyuma ntibiriko birakora. Ni mu gihe amatariki nk'ayahora agera intonde zose z'abakozi bazohembwa zavuye muri ubwo bushikiranganje zaraciye mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Ubu rero ngo zategezwa kuba ziri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Ayandi makuru twakuye mu isoko ryacu ryo muri ubwo bushikiranganje nuko abakozi bashasha batazohembwa. Ni mu gihe bari biteze guhembwa muri kuno kwezi nyene kwa gatanu nkuko bari bavyemerewe. Isoko ryacu muri ubwo bushikiranganje ryagize riti byose vyarapararanganye, ntivyokunda ko abakozi bashasha bahembwa kuko amadosiye yabo ntaboneka muri systeme. Yongeye ati no ku bakozi bahahora turiko dukoresha ubundi buhinga ntituzi ko bizokunda, nayo naho vyokunda rero bazohembwa batevye cyane. Aha rero muca mwumva ko abakozi ba leta bashobora guhembwa batevye cyane. Kuri izo ngorane ziriko zibonekeza muri ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, amakuru dufise nuko ako karwi k'abategetsi ko bakakoze ivyo kubera ishavu ryaturutse ku vyakozwe mu guhagarika ayo manyanga y'amafaranga bahora banyuruza. Ako karwi rero kaciye gategura ngo kuvyonona kugira karushe uwo mushikiranganje mushasha Venuste Muyabaga kerekane ko yananiwe no kuyobora ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Mu nkuru izokurikira tuzabwira akarwi k'abo bategetsi bariko bakora ivyo. Akarwi bivuga ko katigera gahindurwa kamaze kugira ubushikiranganje nk'umurima wabo. Aya rero niyo yaragizwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, yaba mu butungane, agateka kaze na muntu, imigedane n'ayandi makungu n'ibindi bisata vyinshi birabana n'ubuzima bw'igihugu. Numuza TV Imana bahezagire.